Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha akaze ho bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nonyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'ino ndwi w'igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Ndakwifurije kugira igitondo ciza aho udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Tanzania ndetse na Kenya. Mwese ndabahaye ikaze ndanabakengurukira cane nyene ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nko mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata biba biriko biravugwamwo amakuru atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ikayagutohoreza nyene, ikayagukusanyiriza hama ikayagushikiriza kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye atana kamwe kavuyemwo. Evariste Ndayishimiye agira ati ingendo nkora mu makungu ziri mu bituma igihugu c'u Burundi kimenyekana kikagira ijambo. Igihe yari ashitse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye kuri uwu wa 24 Nyakanga 2023 avuye mu nama ya bose ya ONU yari imaze iminsi ibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Evariste Ndayishimiye yabwiye abamenyeshamakuru ko iyi ngendo amaze iminsi akora mu makungu ziri mu bituma igihugu c'u Burundi kimenyekana kikagira ijambo mu makungu. Ngo ni harya rero baca bavuga ngo Uburundi bwacu ushinga icumu mu mashinga. Kubwiwe ngo abidoga ko agira ingendo nyinshi ni bamwe usanga bari mu bacafuje Uburundi muri kahise, hama bagahagarika umutima kuko ikinyoma cabo kitazosubira kumvirwa. Ikindi ngo bene abo nyene nibo uca usanga bahitamwo kubesha kugira ngo abarundi bagire umutima uhagaze. Akaba yaragize ati nk'ubu murazi ko Uburundi bwari bwarafatiwe ibihano, bwari bwarabohewe amaboko imugongo, hariho abandi baciye bagenda barabucafuza mu makungu barabwambika ibara. Ubu rero babonye izi ngendo zituma Uburundi busubira kumenyekana, kuri bo ijuru riba rirakorotse. Abo rero nibo uzosanga bavuga ati none tugire gute, bakagira bati ntituzosubira kubesha bimwe twahora tubesha mu makungu kuko hariho uwabibeshuje. Baca bahitamwo kubesha kugira ngo abarundi bagire umutima uhagaze. Gushika ubu Evariste Ndayishimiye agaca yemeza ko Uburundi bumaze kumenyekana mu makungu kuko ngo iyo umurundi agira avuge ubu baraza kumviriza kuko baba bazi ko agira avuge ivyubaka. Akaba agira ati muri rusange nagira ndababwire ikintu twabonye, Uburundi ubu bwaramaze gushinga icumu mu mashinga, burazwi. Uwo muhuye wese iyo uvuze ati je mva i Burundi aca avuga ati erega ndakuzi. Agasaba Uburundi nyabuna ko bogira inyifato nziza kuko ari kimwe mu bituma ibindi bihugu bigira ishaka ryo kubashigikira. Akaba agira ati baca baraba inyifato dufise hano mu gihugu cacu, bakaraba ko dufise ishaka kugira ngo babone kudufata mu mugongo. Mwomenya ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaheruka mu Burundi kw'igenekerezo ry'icumi Nyakanga 2023. Ni ukuvuga ko yari amaze iminsi 14 hanze y'igihugu. Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro iwe bikaba bimenyesha ko muri iyo minsi yose umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiye mu manama mpuzamakungu abiri ahambaye. Imwe ikaba yarabereye mu gihugu ca Cuba, iyindi nayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho hose ngo akaba yagenda abonana n'abategetsi ku rwego rwo hejuru, aho bayaga ibifitiye inyungu impande zompi nk'uko bibandanya bimenyeshwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu Ntare House. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ahanura abarundi kutumviriza ibihuha, bemere ivyo biboneye n'amaso yabo. Mu gihe nyene yaraganutse avuye mu nama mpuzamakungu yahoramwo muri izi ndwi zibiri ziheze mu bihugu vya Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku mugoroba wo kuri uwu w'Imana w'igenekerezo rya 24 Nyakanga 2023, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasavye abarundi ko bakwiye kwirinda kuza barumviriza ibihuha,
ahubwo nyabuna bakaza baremera ibyo biboneye n'amaso yabo mu ntumbero yo kwirinda ibibasamaza bikababuza kuguma ku kivi. Ku bwa Evariste Ndayishimiye ngo hariho abantu bafatira kuri urya mugani ngo abarundi basiba kurima ntibasiba kuvuga, bagaca bafatira aho nyene bakibwira ati ndashobora kubahagarika gukora, bagaca baguma babakubita ibihuha, hama ejo inzara yatera ugasanga abanyagihugu baguma bavuga ngo barashonje. Akaba agira ati nico gituma abarundi dukwiye kwama tugavye iminsi yose kuko ahantu hari Imana na shetani yamaho. Ivyo mwame mubizi. Kubera iki twaciye tumera amatwi maremare gusumba gukanura maremare? Yongera ati nimugire amatwi mubone. Umuntu akubujije gukora umenye ko hari umwansi wawe, aba ashaka ko uzosonza ejo kuko niwe azogaruka kugutwenga ngo ehe inzara irakwishe. None nk'ubu ubona uzobaho gute? Kugira ngo aguhamagarire mu migumuko. Rero uzamuce ubwenge kugira ngo mumenye. Akaba asaba abarundi kugira inyifato nk'iy'intare mu kutihaya no kuvuga amajambo na rirya ari naco kimenyetso kiranga Uburundi. Akaba yaragize ati ntawuyobewe yuko intare ifise amenyo akarishe gusumba n'ibindi bikoko, ariko ntigenda yasamye ngo iyerekane, iranafise n'inzara zisongoye ariko iriko iratambuka ntuzibona, izisohora hageze. Ayo majambo ya Evariste Ndayishimiye akaba aje akurikira ayaheruka gushikirizwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati y'iterambere rusangi n'umutekano, aho nabwo nyene bwashize ahabona ubutumwa busaba abarundi kwirinda amakuru y'ibihuha amaze iminsi azunguruka. Aho mbere hariho amwe muri yo bivugwa ko yahamagarira abarundi kugira ivyo bakoze, nk'uko twabisomye muri iryo tangazo nyene. Ariko ubwo butumwa bw'ubwo bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo umutekano bukaba butaratomoye neza ivyo bihuha bivugwa ivyo ari vyo. Bamwe n'abandi bakibaza ko bwoba bwarafatiye ku makuru yari amaze iminsi azunguruka ku mbuga hwaniro avuga ko hoba hari umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Ese aho muherereye hoba hariho ibihuha mumaze iminsi mwumva vyahagaritse umutima? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Goma hariko haravugwa ifubwa ry'ibiziga birenga 40 kw'itegeko rya leta, nubwo imiryango n'amashirahamwe yigenga yari yavyanse. Ibiziga bitari munsi ya 40 vyarahambwe kuri uwu wa 18 Nyakanga 2023 kw'itegeko ry'uwurongoye intara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, nubwo vyari vyiyamirijwe n'abo mu miryango yabo yategeka ko haba amatohoza yigenga imbere y'uko bafubwa. Kuwa 30 Myandagaro guheze abantu barenga 50 barishwe n'igisirikare ca Kongo mu myerekano yo kwiyamiriza MONUSCO. Mu mushuhirano imirwi y'abanyagihugu yipfuza impinduka yatangaje imyiyerekano kugira ngo isezere abantu bose bapfiriye mu bwicanyi bwo kuwa 30 Myandagaro. Kubw'abanyagihugu b'i Goma, uwurongoye igisagara ca Goma yarabujije iyo myiyerekano. Buramatari wa Nord Kivu yategetse kuri uwu wa mbere w'ino ndwi iheze ifubwa ry'abo bantu nubwo vyari vyanswe n'imiryango y'abishwe, yasaba ko hari ivyobanza gukorwa imbere y'amaziko. Iyo miryango ikaba yagiriza buramatari w'iyo ntara kwanka ko bakorana muri ivyo bikorwa. Ku bwamwe mu masoko mu gisirikare, sentare y'igisirikare ya Goma iriko irakora kugira ngo imenye abagandaguye abanyagihugu b'abasivile hagati ku mugwa mukuru wa Nord Kivu. Mu rugendo yagize muri iyo ntara, Peter Kazadi icegera c'umushikiranganji wa mbere yewe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu baboneyeho akaryo ko kuganira n'imwe mu miryango y'abishwe amasaha make inyuma y'ifubwa ry'ibiziga. Kuri 57 bishwe hari abashika 40 imiryango yiyerekanye n'abandi imiryango yabo itiyerekanye ngo isabe ibiziga. Uko akaba ariko yatangaje. Abo mu miryango y'abishwe baranse ko iryo fubwa ritunganywa na leta y'intara ya Nord Kivu. Jewe sinemeranya n'abategetsi baza gufuba abacu batatubajije. Bisigura ko bagomba kuzimanganya ibimenyetso vyose vyerekana ukuntu bene wacu bashiki bacu hamwe n'abavyeyi bacu bishwe. Dusaba ko abapfungiwe mu busho aha i Goma bapfungurwa
habone gukorwa amaziko y'iteka. Uko akaba ariko mu bavukanyi b'abishwe babwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Amashirahamwe yigenga ku ruhande rwayo yibaza ko indongozi za gisirikare zifadikanije na leta ya Kinshasa bakoresheje ubushobozi bwabo kugira ngo bahonyange agateka k'Abanyekongo. Ni ukuri leta yacu nifate ibintu uko vyategerezwa kugenda. Ni gute wofuba uwapfuye utabajije umuryango wiwe w'amaraso? Ni ukuri uko ni uguhonyanga agateka k'Abanyekongo. Tugasaba ubutungane bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nimba budafise uruhara muri iyo dosiye, gusubira kugurura amatohoza yimbitse kugira ngo umusirikare yari arongoye intara ariwe yitwa Constantin Ndima Kongiba hamwe n'abagize leta yiwe bashobore kwishura ku mabi bakoze. Uko akaba ariko bibonwa na Denis Cicero arongoye amashirahamwe yigenga mu gisagara ca Goma. Twibutse ko ubwicanyi bwo kuwa 30 Myandagaro bwahitanye ubuzima bw'abasivile barenga 50 bari bagizwe ahanini n'urwaruka ruyoboka ishengero ryatunganije imyiyerekano.